Hi guys, today I'm going to training how to make chapati. Guys, me I don't know how to make chapati, but today I'm going to try. Yeah, come tell me guys in comment how you see or how you like my video. Thank you. Guys, tugiye kuraba ukuntu twakora chapati. Aho nari mfise umunyu, nari mfise isukari, nari mfise amavuta harya murayabona n'ifu, hama n'akombo nza kuvangiramwo. Ntabwo menyereye nzi gukora icapati ariko uyu munsi ngomba ngerageze ndabe aho nza nasutsemwo umunyu na ya sukari kugira bivangane. Gazi ndasizemwo garike, tungurusumu. Iratuma icapati zimota neza. Je ndayikunda rero ndayisizemwo. Usanga icapati zihumura neza. Ndasizemwo amavuta. Namwe gushiramo ifu rero ngomba ntangure kugira gute gukandura igikandu canje. Muze muri comment guys, come in comment, tell me. Mumbarire uko mubibona. Comment zanyu zirakenewe, like zanyu zirakomeye cyane na subscribe. Niho nca mbona yuko ibintu ndiko ndakora mwabikunze nkabandanya bigatuma bimpa inguvu nkabandanya ari nk'ico mushatse. Mukambarira ati hamuro dutekera iki. Bica bituma umuntu agira inguvu ariko abona abantu baza baraba bakigira cyo usanga ari kibazo. Cyo usanga wiyumvira kubireka kumbure ntibabikunze ariko abantu muje mukandika comment zanyu nkazibona, like nkazibona, bituma ngira inguvu zo gukomeza. Aho nakanduye nahejeje ngira ngomba mfuka iminota 10-15 bivana n'umwanya ufise n'iminota 30 woyimara. Huje nari mpejeje jewe nafashe iminota 15 irenga kuko nari mfise umwanya mwiza. Ngoma ntangure rero ibikorwa byo gukora icapati. Aho rero nagoma ntangure gukata ko icapati zanje shaka ko ziza kuba zimeze. Ndakatagura buto buto bivanye n'icapati ngomba ukuntu iza kuba imeze ruko nuko. Ndashimiye abantu bo mu Rwanda munkurikirana. Ndabashimiye mukore like na comment na subscribe. Nkongera gushimira abantu bari muri South Africa nabo ndababona bandorera bariyo. Nkashimira n'abantu bari muri Amerika nabo ndababona. Gaza abantu ntabona nabo mu Burundi. Burya abantu bo mu Burundi barahevye guteka ndibatse. N'abantu bo mu Burundi ndabona. N'abantu bo mu Rwanda, South Africa, United States, n'ikindi gihugu nibagiye. Nta muntu wo mu Burundi wo mu Tanzania ndabona. Ego muze mudusapotinge tugire ingufu tubazanire n'ibindi byinshi bishasha. Aho rero ndatanguye kuzingushira ko amavuta kugira ngo icapati yawuze koroha. Amavuta yatuma icapati yoroha. Nababwiye ko atabyonzi ariko ngomba kwiga kuko abana banje barakunda icapati. Uyu munsi ngomba kugerageza ndabe yuko uko ziza kuza zimeze. Aho rero ndiko ndagerageza kugira ngo ndabikore uko ndavyumva. Nawe urashobora kunyandikira muri comment wowe ukuntu bikora, wowe ukuntu bibona. Chapati zitwara umwanya muremure, nico gituma ndanazitinya ariko ku mpamvu yuko arabazikunda ndagerageza nakora ibyo nshoboye. Ego abantu muze gukora icapati muze mumbariye muri comment uko nari kubigenza. Muze mumbarire uko nari kubigenza. Aho nariko ndiga ntabyo menyereye ibintu by'icapati. Ego ariko uko zagenze kose abana bashimye bariye baranezerwa. Muze muri benshi. Muze muvuge uko mwebwe muzikora iwanyu. Nuko munyaruke.
munyaruke mumbarire muri comment ko mwabibonye. Capati zitwara umwanya, capati zitwara umwanya muremure. Ego ibyo birateba cyane, nari mpinduye ubundi buryo bworoshe ushobora gukata ikido kininiya hama ukaca ukizingira hamwe ukaca ukata hakavamo capati nyinshi. Reka mubirabe ukuntu bigiye kumera ngaho. Baciye ntora kininiya nabonye bijya bitwara umwanya nca ndahindura ngize reka nkoresha ubundi buryo. Icyo uba wakandira urashobora kugifatira rimwe ukakizingira rimwe wasizeko amavuta ukakizingira rimwe hama ugakatira rimwe na rimwe capati ushaka gukuramo. Ushaka gukuramo capati 10, ushaka gukuramo capati 15 bivana nuko uba wakanduye kininiya. Ubwo n'ubundi buryo nari nkoze kugira nihute. Nari mbonye umenga bitwara igihe kirekire ngize reka mpindure ndabire hose. Nuko bagenzi aho ndabandanya ndazikora mu nyuma ndasubiramo ntangure kuyo nahereyeko. Ntangure rero kuyiramvura ngenda gushira hehe kuziko ntangure kuziteka. Ntangure kuziteka kabisa. Aho nari ntanguye utangurira kuri iryo uba watanguriye ko amavuta aba yamaze gufatana neza niki ni capati yawe. Ego nuko ndiga nababwiye ko atavyo nzi gukora icapati ariko ndagerageza kandi ndazi ko biza kugenda neza. Ndagerageza kandi ndazi ko biza kugenda neza. Aho nari ndayihejeje ndasigaye kuyitarika ngo umuntu ayishire hehe kuco aza kuzotsako. Ego aho naza nazisize muco notsamwo ariko ndahindagura notsa zibiri kugira ngo ndabinyarutse. Ego notsa zibiri kugira ngo ndabinyarutse. Murabona ko ngeretse ku yindi namaze guhindura iya mbere kugira ntifatane. Umanza ukahindura iya mbere ukaca ubona kugereka ku ya kabiri ukaca ugenda urahindura. Murabibona nkaho manje gushiramo utuvuta kugira ndayihindure. Aho ndubitse iyo yo hejuru ca ndongera ndayihindure kugira ngo hariya musi naho hatararonka umuriro hagire gute haronka umuriro. Ngira murabibona ngaho ko ngira ndayivyure ndayubike kugira ngo mu nyuma niza guhindura haje hatararonka umuriro hace haza kuronka umuriro. Hari hamaze kuronka umuriro mukeya ariko ego ngena ndahindagura muri ubwo buryo. Murabibona uko ngena ndabikora. Ego aho ngira nongere mpindure iyo hejuru ce nongera ndayihindure kandi kugira ngo naho hatararonka umuriro haze kuronka umuriro. Uko ngena ndabikora. Kandi kugenda wotsa icapati zibiri biratuma nazo zoroha ariko kotsa imwe. Nuko ndiko ndabigenza. Icapati za mbere zigoma zishe ngimba ndazishire ngaho ku isahani. Niko zimeze nababwiye ko ndiko ndiga atavyomenyereye ariko ndoza ndiga buke ntebe ngire gute ndabitore. Nuko zari zimeze icapati zacu rero gazi kandi zari zimeze neza. Abana bariye bamererwa neza. Zari zahiye duhejeje. Ndiko ndaziraba mu bisanzwe kuvyanje menyere zari zatotse. Hanyuma namwe gazi mumbarire namwe ukuntu mukora icapati. Mumbarire munyandikiye muri comment zanyu ni zingenzi, like ni zingenzi and subscribe. Muzoba mukoze bye.